Mbere yo gushigikira ibikorwa vy'iterambere, ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC riserukiwe n'abari muri Assurance BICV na BIC Nomvi ryarifadikanije na kaminuza y'ubuhinga butandukanye y'Igitega USPG mu bikorwa rusangi byo kubetona ikibanza kizokoreshwa mu guhagarikwamwo imiduga ijigana iyo kaminuza, aho iryo shirahamwe BIC ryaje rizanye agakemanyi k'imifuko 200 y'isima n'ibahasha y'amafaranga imiliyoni 10 n'ibihumbi 780. Ni gato mugabo nitwabandanya dutera imbere tuzogakuza. Ivyo bikorwa vyabaye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Rusama 2026 vyari vyitabwe n'abarongozi bakuru ba Assurance BICV na BIC Nomvi, bamwe mu banyamitahe muri BICV hamwe n'abajejwe uburongozi bwa kaminuza USPG. Iyo kaminuza iri mu bikorwa byo kwagura inyubako, aho bariko bubaka inzu nini igeretse kubera umurindi iriko wo gutera imbere no kubandanya yugurura ibindi bisata bishasha ku rugero rwa master. Umushingamateka George Shimirimana ahagarariye imbere y'amategeko iyo kaminuza USPG yarakengurukiye cyane Assurance BIC kuba yitavye akamo yatewe ko gushikikira ico gikorwa. Yavuze ko uwo mugambi atari w'abantu ku giti cabo, ahubwo ari w'igihugu cyose kuko uzogirira akamaro abarundi benshi. Iki gikorwa c'abantu ni igikorwa c'igihugu, ni c'abana turiko turavyara, ni c'abuzukuru, ni c'abuzukuruza, ni igikorwa kizokwamaho. Nico gituma rero twagirageje gutera akamo hirya no hino abo kumva ko bodufasha uyu mutwaro kugira ngo bawudufashe, kuko nkuko nabivuze si umutwaro wacu, ni umutwaro w'igihugu. Iki gikorwa turiko turakora ni c'abene gihugu. Abantu bo muri aka karere barabizi kuko abenshi mu gwaruka gwigaha baba ahanyene mu bicungararo, barapanze kubera hari umuyaga nkuba, hariho amazi, tugashobora no kubafasha muri connection internet bisha vyoroha. Urumva ko n'abantu bo mu kibano ngaha nabo nyene bateye imbere, kuko uburareka ko abanyeshuri bahaba nabo nyene urumva mu mutwe ubu barafise ikindi kintu bungutse, kubera ahari kaminuza birumvikana ko n'abantu bahegereye muri mentalite hari gihinduka. Mu bisata twahorana vy'ubuvuzi ubu twararonse uburenganzira bwo gushiraho n'ibindi bisata atari ivy'ubuvuzi. Nico gituma ubushikiranganji bwaduhaye uburenganzira bwo kuva kuri Institut Supérieur Paramédical de Gitega tukaba Université des Sciences Polyvalente de Gitega. Tukaba rero mu bikorwa turiko turakora tumaze kuronka n'uburenganzira bwo gutanguza igisata ca master. Tukaba uyu mwaka promotion ya mbere ya master en santé publique iheza. Tubona rero ko ejo canke hirya y'ejo tuzokenera amazu menshi, kubera ivyo bindi bisata atari ivy'ubuvuzi bigiye guhatangura. Niho rero twaca twitura amabanki, baraduha ingurane, duca rero turagerageza kubaka ino block mubona ifise nivo zitatu na redo shose, izo dufasha kwakira cyane cyane ibisata vya master. Ibikorwa ngaha biracari vyinshi, nimone ngo irahagaze ahindani winjiyeyo, ibijanye n'amatoilette, ibijanye n'amazi, installation électrique, ibiyo. Aha murabona turiko turamenaja parking kubera hari ya ruguru ni barabara principal, turabona ko imiduga ije irazibira abantu bakaba perturbe. Nico gituma turiko turamenaja parking ngaha murabona ko nawe nyene izo dutwara uburyo butari buke. Nk'ubu duharuye umufundi yatubariye ko imifuko yonyene ishobora gukura ngaha irenga 1000, kuko murabona ko ruzuba rurukuta rurerure ruzogera nivo yibarabara. Ivyo byose kandi bizotuma n'abanyeshure imiduga itariho bashobora kuronka aho basamira akayaga, kuko
birakenera ko hari abantu benshi bisanzura. Umuyobozi mukuru wa Assurance Bic Nomvi Ngendabanka Joel yavuze ko iryo shirahamwe yiyemeje gushigikira ibikorwa byose biganisha mu iterambere ry'igihugu. Saha honyene dukora bino n'ahandi turabikora, igikorwa ico ari cyo cyose kigaragara ko kiri mu ntumbero y'iterambere twebwe tuba tuhari kuko nawe dufasha mu iterambere. Assurance abantu benshi usanga batazi ivyo ari byo uko bikora, n'ababizi baba babizi nabi, arico gituma tugerageza kugwiza akaryo ko kumenyesha abantu benshi bashoboka, kugerageza kurondera ingene bobana n'ishirahamwe rirabako iyo bagize ingorane, kugira ngo bareke kwitwa banyamwigenda ko kuko umuntu abona ko afise abagenzi canke atabafise yahuye n'ivyago. Buya rero turamenyesha ko isanganya ridasezerana, umuntu ahari amenye ko isanganya ridasezerana. Inyubakwa nizomara imyaka 500, mugabe inyubakwa nyene nayo irashobora guhura n'isanganya. Imyuzurire irabaho, imiyaga irashobora kuza, nyamugigima zirabaho. Turashaka ko kugira ngo ubu buryo buriko burakora ntibuzosubire kuja kurondegwa mu gwaruka ruzokurikira, kwinyubakwa nayo icifatirwa Assurance, gutyo hari ingorane baye ntituzosubire kuja kurondera uburyo bwishi buvijya nino. Assurance izoca iseruka iheze ibitunganye kuko niko kazi yiyemeje. Ntezimana Yves arongoye urwego shingwantwaro muri Bic V yavuze ko bishimiye kuza guterera muri ico gikorwa kandi ko biteguye kuzogaruka mu bikorwa nk'ivyo. Twagira ubwa mbere tubashimire ku gikorwa muri ko murakorera runo gwaruka, igikorwa muri ko murakorera igihugu. Nico gituma muduteye akamo, mwabonye twabemereye ko tuza kubafata mu mugongo. Turazi ibikorwa byiza mwama mukora kuko mwavuze ati muri ko muragura nuko mwari mwaratanguye. Twebwe nkuko mutubona aha turi mu gisata cy'iterambere. Umuntu wese afise ibikorwa by'iterambere tuba turi kumwe nawe, tuzobafata mu mugongo muri kino gikorwa no mu bindi bikorwa byiza muzokora ino ntara. Turakeneye ko ubwishingizi bushinga imizi ngaha mu gihugu cacu, mugabo buhere ngaha Igitega, kuko ngaha ibikeneye ubwishingizi ni byinshi. Turafise imiduga itwara abantu ngaha, twifuza yuko impanuka ziramutse ziba iyo miduga ibifise ubwishingizi. Turafise inyubako zitegomwe ziriko zirubakwa, izo nyubako dushaka yuko abariko barazishinga bafata ubwishingizi. Turafise amamoto, turafise abaganga, turafise abarimu. Nkejo abarimu bazoba bari ngaha kuri no shuri, twifuza ko baronka ubwishingizi. Ubwo bwishingizi ni bwinshi, turashaka ko amagara yabo akingirwa. Mu byo tudandaza hariho ubwishingizi bujanye n'amagara y'abantu, kubavuza. Turashaka yuko baronka pension complémentaire. Iyo pension complémentaire mu kadodore wacu tuzoyibaha. Turifuza yuko hagize ikibano ngaha mu kibano, murabona yuko ivyo gufuba abantu sigaye bigoye. Hariho ubwishingizi bufasha nk'igihe twabuze uwacu, aratubuza uburyo bwo kumufuba, tumufuba niteka. Ubwishingizi Bic buri ngaha kugira bushobore kubafasha. Ikindi naco ubutunzi buko buratera imbere mu gihugu. Turifuza yuko abariko baratera imbere, abariko bari mu budandaji, ejo habaye impanuka, mwarabonye byabaye iminsi heze tutabyifuza mu isoko yo mu Kinama. Bijya birababaje kubona warashinze umutahe ugatera imbere, ukazubona ikiza kiraguteye udafise ahandi wikora. Turifuza rero yuko mubidukundiye mutuje imbere, iyi ntara tuyiteze imbere mu guha umutekano, kuko muri ivyo biratuma abakora ivyabo batekana, ko babashigikiwe. Natwebwe turi ngaha nkuko bamwe babivuga ati ni nyishu irama kuri bose. Iyo nyishu twayizanye kuba ubuzima bw'abantu, iyo nyishu twayizanye kubwo iterambere, imitahe y'abantu ikingigwe, ubwigoro nk'ubu bw'iwanyu muri ko muragira bushobore kurema, mukore ivyo mukora
mutekanye ko mvuga ati ejo gishobora kuba umukozi wanje akavunika azovuzwa. Abanywanyi ba Assurance BIC bararosa akaryo ko kuyaga n'abanyeshure ibijanye n'ubwishingizi buri muri BIC V na BIC non V. Ku ruhande rwa BIC V, umuyobozi mukuru Nana Martine Kwizera yasavye abantu kwijukira gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta n'abanyeshure biciye muri Assurance BIC. Ejo mukabona tuje tudodora nkuko twahora twifuza gutunganiriza no gushikiriza ubwishingizi muri pension complémentaire abigisha muradushigikira. Nitwagaruka tukaba tuje gushikiriza ubwishingizi bujanye no kuziganya muri kazoza yaba abavyeyi baziganiriza abana canke abantu bari muri domaine naho bari ya santé muradushigikira. Nitwadodora eka no mu gisirikare ahantu hose tubona ko ari umufonctionnaire ashobora kwiziganiriza bivuye muri ya ma produit twavuga ko ufise ibihumbi 10 urashobora gutangura ukaziganiriza umwana wawe kuva kivuka cyangwa ukiziganiriza kugira ngo ejo ni wakukuruka mwene gihugu wese eka umufonctionnaire wese azobe yarashoboye kuziganya kugira ngo ashobore kugira umugambi ashitseko eka mbere iyo pension complémentaire inamufashe kwiyungunganya n'igihe yoba kiri karakora kugira ngo asabe ico twitingurane ashobore kwiyungunganya agira umugambi. Twashaka rero gushima mwubahwa kubona mwaduhaye kano kanya dushima n'abadufashije ibikorwa ishure ryatwakiriye kwigisha abana ntibihera nejo ni mwatugomwa turashobora kugaruka tukabigisha kugira ngo secteur ya assurance ibandanye imenyekana ntimenyekane gusa mu kudandaza izo produit mugabo tunabahe n'ubumenyi kugira ngo ejo bazovemwo n'abahinga bazoshobora kunonosora n'ibijanye na assurance ubona yuko atari benshi muri kino gihugu cyacu. Umushinga amateka George Shimirimana yarashimiye cyane Assurance BIC ku ngabire n'inguvu zabo baterereye muri ivyo bikorwa by'iterambere. Yavuze ko gushigikirana hagati y'inzego zitandukanye ari ikimenyetso ciza cerekana ko urugendo rw'igihugu mu iterambere rigana kuri yambona kazoza ari ntasubira inyuma. Université des Sciences Polyvalente de Gitega turakengurukiye ishirahamwe Assurance BIC kuri kano gakemanyi batuzaniye burya isorosoro igwira igiye aha amurakoze cyane. Hariho abashobora kuba bibaza bati none ako kumengo ni gato nuko bangana, ni kanini cyane. Twebwe turakengurutse kuko cyane cyane umutima niwo wo gukenguruka gusumba n'ibindi byose. Icyatumye mwiyumvira kwitaba kamo nico cyambere dukengurutse, naho mwari kuza mutazanye n'agaseke twebwe twari kunezerwa. Noneho murumva tugiye kunga ubucuti, ivyo byose muzosaba muzokenera nukuri turi ngaha kugira ngo dufashanye kuko twese twubaka igihugu cacu, twese turiko turubaka impetso yacu Uburundi. Nico gituma rero hageze ugira icakoze ku gikorwa kiriko kirakora turashima. Nkuri turabakengurukiye no kumunga no kumugezi nka mwebwe urumva muraronse agahembo baratugeruriye tubakomera amashi cyane. Inyuma yaho abagize Assurance BIC V na non V baciye bahurira ibugendana aho Assurance BIC iherutse kugurura ishami mu gupfunyiriza urugendo abanywanyi bayo. Joel Ngendabanka akaba yavuye ngaho agiranye ikiyago na bamwe mu bunguruza abantu ku mapigipiki n'amakinga aho bashima kuba barapfunyirijwe urugendo.